Je kukindaba ku ruhara rwa Regideso nuko uwo nzofata icyamaso ariko arakora ibintu nyibi nzoca ndamwirukana kandi nkasaba yuko hoba ugufashanya hagati y'inzego z'ubucamanza y'inzego z'umutekano kugira umuntu nk'uyu abafashwe icyamaso ntace ejo bundi ntumve ngo yatsinze ngo yararenganijwe kandi ari umuntu abafashwe izuba ryaka. Ikindi naco nasaba nuko abantu nk'aba bafashwe nk'abo bataba bakora muri Regideso babacira imanza zinyaruka nk'uwo mwumva yagiye ku irembo ry'utwara urwego rujejwe amatora mu gihugu gaca amatara saa moya narabwiye abatwara igipolisi we hejuru nk'ubu numvise yarekuwe kandi ari umuntu yafashwe izuba ryaka akoresha ibikoresho vya Regideso iyo baje canke ugapira hanyuma kumva yarekuwe niho n'ababafata baca bacika intege. Nico gituma kubinda aba muri Regideso nzofata icamaso ari mu bintu vyo kwiba ari umukozi wa Regideso nzomwirukana uwo munsi nyene ko murumva bari karica inyungu z'igihugu kandi abari karatanga isura mbi ku bantu ku bintu kuri Regideso eka mbere nuku abari karekana ko inzego z'umutekano inzego zose z'igihugu ataco zikora nababwiye nko kubona muraza kwiba kuri aeroport ibarabara gacagagura akiba hajya kuri 28 Novembre akiba hajya kuri barabara kuri nonsiatere rya barabara murabona iyo rija murabona ko ari umuntu abari karerekana yuko ibintu jewe rero mukindaba ndabivuze kuko nzomwirukana uwo munsi nyene.